ico nohanura yego bwa mbere na mbere imbere yo kurondera amafaranga yego banza uyumvira uti ayo ndondera nzoyakoze iki hanyuma uvuga uti hoho mu kuyarondera ndondera ngahe nkora iki kugira ngo ndayaronke mbe nkoze iki yogwira ningoga kwiki kintu nshaka kuko harya amafaranga ndakubwire isiguro yayo yego abantu benshi batinya kubabwira amafaranga kugira uronke amafaranga nuko haba habaye ingorane ubundi muntu akagira ikibazo nawe ukabona kuronka amahera ni ukuvuga yuko amafaranga mu kuyaronka wowe uba ushobora gutora inyishu z'ikibazo uwundi muntu afise amafaranga yagize tukiri aho nyine ntaguciriyemo ushatse gusigura yuko mu gihe hatoba ingorane we nta buryo namworonka woronka mwaya mafaranga bivuga ko wowe uzoyaronka ari uko izo ngorane zibaye ukamenya kuzitorera umuti neza cyane igihe cyose ubayeho utazi ata kibazo na kimwe wotorera inyishu muri sosiyete ubayemo n'amafaranga woronka mu bana ubayemo utabona ati jewe ngaha hari ikibazo runaka notorera umuti mw'uyu mubano mbayemo yego aha amafaranga aba yagucenze kaba kabaye ubamaze kuba ahantu atacu ushobora ugenda ubimenye atacu ushobora gukorera umuntu n'umwe nta mafaranga woronka cyo no guhanura rero ukamushaka amafaranga yego umuntu uri kurankurikirana ntuzugaya akazi kose n'akazi akagutunze n'akazi ntuze uraramika inzara ugire nk'abandi ngo nize za kaminuza ngo ibi ntavyo nokora ntavyo wokora ata amafaranga ufise ahubwo mvuga uti kiya ntacyo noba nkikora kubera narose amafaranga mugabo ushobora kuvuga ngo je mfise urupapuro baruguhaye kugira utorere inyishu ibibazo miliwe neza ngamushingana miliwe twari tubasanze ahantu mwari mwicaye duca twifuza ko twogiranira akaganiro gatoya namwe bwa mbere bwo mwodufasha mukidondora ariko baradukurikira je nitwa Focus Nshimiyimana tutagiye kure ndakunze gukurikirana cyane utuntu ukunda kwandika ku ma réseaux sociaux ku ma Facebook n'ahandi gusa ni twishi wanditse ariko hariho kamwe kankoze ko cyane na bagenzanje ako nakosa kandi nakajambo kavuga gati abantu benshi dushaka amahera cyane turondera amahera ariko tutabona uburyo bwo kuyaronderamo aha nkacangira akabazo akanakari mbe ni gute umuntu ashobora gukenera gushaka amahera muga ntabona uburyo bwo kuyaronderamo mushobora kudusigurira neza mukatwerekeza ariko umuntu akaba atabona neza aho yoca murakoze kutubaza ico kibazo kantu tumaze igihe twarakanditse sakavuba ariko reka mugabo tubahe umuco ikibazo c'amafaranga aha twese turayakeneye naje nakanditse ndayakeneye ariko rero muri rusange ku bumenyi twebwe dufise sikirenga ariko reka tuguhe insiguro yuko twe tubona amafaranga abantu benshi turakenera amafaranga yego direct muga mu gukenera amafaranga ni muntu natanguye ntiyategerezwa gutangura gukenera amafaranga hovyo ubanza gukenera ukimvira uti ndose amafaranga ukavuga uti je ngomba gukora iki kwanza yego nati nkenera amafaranga utangura kuyumvira ico wokoza ayo mafaranga hama ugacurondera ico woyakuramo rero ubanza kugenda mu karere ububayemo yego ukiga ikintu ukaraba ati mbe hano hantu noronka amafaranga nkoze iki kuko harya amafaranga ndakubwire isiguro yayo abantu benshi batinya kubabwira amafaranga kugira uronke amafaranga nuko haba habaye ingorane ubundi muntu akagira ikibazo nawe ukabona kuronka amahera ni ukuvuga yuko amafaranga mu kuyaronka wowe uba ushobora gutora
inyishu z'ikibazo uwundi muntu afise amafaranga yagize. tukiri aho nyine ntaguciriyemo ushatse gusigura yuko mu gihe hatoba ingorane we nta buryo namworonka woronkamwe amafaranga bivuga ko wowe uzoyaronka ari uko izo ngorane zibaye ukamenya kuzitorera umuti neza cyane. umuntu wananize no kuvuga mu karere urimo uragenda ukiguti hano hantu hari ibibazo bike yego nimba ubona abantu baho barya basomye ucuvuga uti byoba byiza nzanye bijya bintu bakunda gusuma nibi bakunda gusuma ugaca nawe ubishira ku mahera nabo baca baguha ayo mafaranga ukeneye nawe amafaranga ukeneye ukazoyakoza icyo ushaka wabatoreye umuti utangorane zo gusoma nuko ikintu kiba kimeze kuko ubanza ukagenda ukiga ikintu cyose cyoshoboka ko wewe utorera mwinshi ushobora gukora mu karero zirimo akarero nk'ubu urashobora kuba uba ahantu abantu babakire umugabo akeneye kudacana inkwi wewe uca ugenda ukiguta byoba byiza nize gukora amakara nkarondera ibiti ivyo biti ukabikuramwo amakara mukayashora toreye umuti ikibazo c'ababandi badashaka gucana inkwi batazi no gusenya bazoca guha amafaranga umuti wa ca kibazo c'ababandi badagomba gusenya kibakubiriyemwo iki amafaranga yego kuko ndiko narabiraba uzoza uraraba mu kibano wewe ubona umuntu umenga hayararonka amafaranga ariko abantu benshi bize gutora inyishu z'ibibazo igihe cyose ubayeho utazi ata kibazo na kimwe wotorera inyishu muri sosiyete ubayemo n'amafaranga woronka mu bana ubayemo utabona ati jewe ngaha hari ikibazo runaka notorera umuti mw'uyu mubano mbayemo yego aha amafaranga aba yagucenze kaba kabaye uba amaze kuba ahantu atacu ushobora ugenda ubimenye atacu ushobora gukorera umuntu n'umwe nta mafaranga woronka kuko akarorero nimba ufise inguvu ushobora kumenya ati hari abantu bafise aho kurima uca ugenda ugakoresha izo nguvu zawe kubera bo batahashoboye mugabo afise ahandi baronka amafaranga nabo bakoresha ubwenge nk'ababarize abazi kwigisha ibiharuro igifaransa nawe mugabo isuka ikabimugora nawe ukaba wishoboye uca ugenda ugaca umukorera nawe wibuke yuko ari gutorera ikibazo inyishu abantu batazi igifaransa ariko abigisha igifaransa ariko batorera umuti uko ubwira bamenye igifaransa bigaca biza kumuviramwo amafaranga aza kumutungira umuryango yego nawe ugaca uyamukurako henda guha akarorero ahantu uri uva ngaha gushika ku bitaro bikuru aho bita nko kuri hopitali hari nk'ibirometero bingahe tugereranije hoba hariho nk'ibirometero nka 200 yego ku murango nkaho nibaza yuko nk'itagisi moyikota nka 30 yego 30 boyiguha boyironkuranye bitagiye kure aho wobikoso tipackage rero kugira ndakwereke ndaguha akarorero niza uzomenye yuko ibibazo bigizwe umuntu bitungisha uyundi akarorero uzoca uhengera mw'ijoro urondera urya muntu afise rya tagisi urya nyina yinyonga ryari isanzwe ihotwa 30 ku murango uca umubwira uti rero nkeneye ya tagisi yawe nsimbane mu bitaro umwana aragwaye umugore yagiye kwibaruka nihutihuti mw'ijoro n'ingorane zibaye mu muryango mw'ico gihe nagomba ndakubwira ukuri irashobora guca ikotwa 100 utarose umuntu ayiguha kubera iki aciye aronka 100 kubera ugize ingorane ariko ibirometero iza kuva aho hantu igenda hahandi bingana na vya bindi bari gukotera 30 nicyo gitwiza kw'injuzi wewe ahayakamisha ingorane ugize arizo zibayemo amafaranga kuko nka kwiga ufise n'ikinga ikinga rigapfa urya muntu azi kurikora abaronse amafaranga wowe urwaye uca ugenda ku bitaro canke kuri farumasi bagaca batorera inyishu ingorane ufise
akaba ari amafaranga uca twara amafaranga majambo make rero amafaranga ni ingorane z'umuntu agize rero ubaho uzi uburyo burenga nka butanu bwo gutoreramwo inyishu abantu umenye kurima uwo mwuga uwicaranaho umenye nko kunyonga ikinga umenye kunyonga imodoka kuko hari uva ayifise atazi kwinyonga umushoferi agwaye acaguha pike ntibazoha pike umuntu atazi imodoka wowe uzoca uronka amafaranga kubera iki wa muti waba urarondera hakiri kare ukaba wicaranye umwuga kuko akenshi amafaranga rero uriga umwuga ukawicaranaho n'undi ukawiga ukawicaranaho ejo ubonye umuntu agize ingorane muri wa mwuga ugaca umufasha rero akenshi urashobora rero ikigora abantu benshi kiriko kiratugora si ikindi ubu urashobora kuguma uhawutorera inyishu iki kibazo abantu benshi bakaca bakizamo kubera babonye arico warosemwo amafaranga rero n'ico gihe iyo ubonye abantu baje gukora akazi ukora ugakora gusumbaho nk'uko wagakora ubasumvyeho ivyanse naho ugahebe ukore akandi kubera nakubwiye yuko utegerezwa kuba warize utorera inyishu ibibazo biri muri sosiyete nyinshi yego so kuvuga yuko wokwiga ikintu kimwe ngo birabahagije eka hazi ingorane zitandukanye zose rero ukaba n'imiburiburi ufise uburyo bune canke butanu bwo kuzitorera yego kuko n'umunsi nimba wewe uzi kubaka inzu havyutse ikibazo co inzu ibomotse canke umuntu agomba kubaka inzu uco yubaka nimba usanzwe uzi kunyonga nk'ipikipiki moto habonetse umuntu aguze moto agomba umucira amafaranga uca ugenda ukinyonga nimba habonetse ufise imodoka uca uyikora uca ukora ako kazi harashobora kuboneka n'umuntu ashaka kurimisha indimo ukaba uzi kurima wagiye ico no guhanura rero ukaba ushaka amafaranga umuntu uri kurankurikirana ntuzugaya akazi kose n'akazi kagutunze n'akazi ntuze uraramika inzara ugire nk'abandi ngo nize za kaminuza ngo ibi ntavyo nokora ntavyo wokora ata amafaranga ufise ahubwo wumva uti kiya ntaco noba nkikora kubera narose amafaranga mugabo ushobora kuvuga ngo je mfise urupapuro baruguhaye kugira utorere inyishu ibibazo hama arabumva bumvise kweri naje nanyuzwe wanyuzwe rero uraba nk'akajambo wohereza ko unahanura n'abandi naje ndimwo kuko urumva nari mfise amadidane yo kwico mbona ndashaka amahera mugabo ntarabona yuko ari za ngorane ari wa muti nzotorera za ngorane aba rero ukuntu wohanura unuriya ico nohanura bwa mbere na mbere imbere yo kurondera amafaranga banza uyumvira uti ayo ndondera nzoyakoze iki hanyuma uvuga uti hoho mu kuyarondera ndondera ngahe nkora iki kugira ngo ndayaronke mbe nkoze iki yogwira ningoga kw'iki kintu nshaka rero igihe umaze kubona yuko ico kintu ukenereye amahera uca ubona naho woyaca nimba ukeneye ibihumbi 100 uca umenya uti mbe ibihumbi 100 nobironka nkoze iki muri ya myuga yose nzi bwa buhinga niga nokora iki mu bugwaneza uzurondera amafaranga mu bugwaneza atawugiriye nabi bizogufasha kuko bizoguha n'umugisha nico tumaze kugenda turabona natwe turiko turakorera ko mu kurondera amafaranga hama mu gukora akazi ntuzobone ngo ukeneye ibihumbi 100 ngo ukora akazi k'ibihumbi 10 uce wiba waguhaye akazi gakore ku buryo bwaho nurya wakoreye ico kintu azogenda arakuvuga ko naka azi gukora neza kuko mu kazi igikuru ca mbere n'ubwizigirwa hamwe n'umundi muntu azoza agenda aravuga ati kwava kazi nihe ntanakanihe kubera iki ico wakoze n'inyuma yaho utazoba ukihari ufatiwe canke warunguruje
bakavuga ati iyaba naka Yari akiri ngaha yakora neza. Hari igihe bazosanga nawe ya mafaranga waronderera ca kintu waramaze kuyaronka, waragiye muri ca kindi wari ukeneye. Dukore neza kugira dushike aho dushaka, naho bigoye mugabo dukore neza nk'izina ryiza. Reka tubashimire, mugize neza cane.